iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu no yanyu Buhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka hanini kubiriko biravugwa mu gisata ca politike. Turaza kandi kugaruka ku vyabereye mu bikorwa vy'inama nshinga amateka ndetse n'amajambo Daniel Gerase Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka yatangaje, aho hari bimwe yagirije bamwe mu bashinga amateka. Aho uri hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru, wowe uherereye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Tukaba tugiye kugaruka ahanini ku vyatangajwe na Daniel Gerase Ndabirabe mu nama nshinga amateka. Tuze kugaruka kandi ku nkuru ihimbaye cyane y'ivyo babigiye gushikira abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi. Turaza kandi kugaruka no ku bindi biriko biravugwa cyane cyane ku itegeko ryatowe n'abashinga amateka ndetse n'ibindi bitandukanye. Umukuru w'inama nshinga amateka nk'uko tuza kubigaruka ko Daniel Gerase Ndabirabe yifatiye mu gahanga abashinga amateka bose ko bari mu batuma igitoro kibura, kuko bari mu bakinyegeza abandi bakagishora mu gihugu cy'u Rwanda. Kubwi babona ko akwiye gushirwaho igihano cyo gupfa, maze uwufashwe ariko yiba canke nyegeza igitoro agaca yicwa, ngo ivyo vyoheza bigatora inzira. Aya majambo Daniel Gerase Ndabirabe akaba yayatangaje inyuma y'aho abashinga amateka bari bahejeje kuvuga ko hari abaja mu Kigobe bagenda n'amaguru kubera ibura ry'ibitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi vyose tukaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Ni nako kandi Daniel Gerase Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka yihanije abashinga amateka guhagarika ingendo yo gucafuza igihugu mu kuvuga ko abarundi bakenye. Ivyo akaba bivugiye mu nama yari ihurikemwo bose. Ndabirabe yagize ati, igihe batesha agaciro amafaranga yarabitswe mu mazu, buri munyagihugu buri munyagihugu wese yatonana amamiliyoni muri banki. Ubu naho babuze naho bakwiza ibigori bimbuye. Rero ntihagire umushinga amateka asubira kuvuga ko abarundi bakenye, kiretse niba mushaka ko umunyagihugu wese agura indege canke imodoka. Ivyo navyo ntibishoboka. Iyi mvugo yarayishikirijwe na Daniel Gerase Ndabirabe ni imvugo yababaje cyane abashinga amateka ndetse n'abanyagihugu benshi, kuko benshi bazi ko basanzwe bari mu bibazo bitoroshe mu gihugu. Vyose tugiye kubigaruka ko mu buryo burambuye. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwe nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mbaye kaze muri ano makuru. Mu gihe inama nshinga amateka inama yarikoraniyemwo bose mu bashinga amateka bava mu migambwe itandukanye kandi bafise ivyumviro bitandukanye, aho bariko barashikiriza ivyumviro vyabo. Daniel Gerase Ndabirabe yarakiriye ibibazo vy'abashinga amateka, cyane cyane benshi bagaruka ku kibazo kirabana n'ibura ry'ibitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aha niho Daniel Gerase Ndabirabe ishavu ryadugiye, akavuga ko bamwe mu bashinga amateka bakinyegeza abandi banyegeza igitoro abandi bakagishora mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe abashinga amateka babona ko ibintu bitoroshe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi akaba aribo batoye kugira ngo bahagarare kandi bavugire abene igihugu bato bato, Daniel Gerase Ndabirabe n'ubundi yasubiriye kuvuga amajambo yamejwe n'abarundi benshi, ndetse benshi akabadugiriza ishavu mu gihe yasavye abashinga amateka ndetse anabihaniza guhagarika ingendo yo gucafuza igihugu mu kuvuga ko abarundi bakenye. Daniel Gerase Ndabirabe ari naho yoba yasavye ngo igihano cyo gupfa kuri uwo wese yoba anyegeza ibitoro. Umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerase Ndabirabe yagize ati, mwe bashinga amateka nimwe muteza ibibazo mu gihugu, aho mbere muza mwidogera ibara ry'igitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi muri mwe harimwo abatuma kibura, kuko mukinyegeza abandi bakagishora mu gihugu cy'u Rwanda. Kubwo bakabona ko akwiye gushirwa ko igihano cyo gupfa, maze uwufashwe ariko yiba canke anyegeza igitoro agaca yicwa, ngo vyoheza bigatora inzira. Mu bikorwa vy'inama nshinga amateka yo ku munsi w'ejo kandi igenekerezo 13 ruheshi mwaka w'2024
yari ikoraniye mu Kigobe yagirije abashinga amateka ko ataco bariko barakora kugira ikibazo c'igitoro gitorerwa umuti hamwe n'ibindi bibazo bijanye n'amafaranga y'agaciro kuko aba bashinga amateka aribo bantu ba mbere binyegeje mwiburango vy'ibi vyose. Ndabirabe yagize ati abantu bari kunyegeza igitoro umuntu agafatanwa iritiro ibihumbi 3 ibihumbi 5 ese umuntu abikorera iki? Mugaca muvuga ko atakitoro gihari kandi muri mwe gusanga mubinyegeza mu mazu canke mu bagenzi banyu mugabo mugaca muhora hanyuma bagaca bagaruka bakakigurisha amahera menshi hama bagaca batangaza kumwe abazungu batugira mu kudushirira amananiza n'ingingo zidukenesha bagaca bagaruka bafata mafyigo batwenga ngo ibihugu vya Afrika ntibizigera bitera imbere kandi bariko badusahura. Namwe ntimukore nk'uko abantu banyegeza igitoro kugira bagumura abantu mwari kuvuga muti igitoro kiriho mu Burundi nubu igitoro kiriko kiraza none kijahe. Gerase Ndabirabe akabona ko ngo leta yosubiza igihano cyo kwica kuri abo bose banyegeza bakananyuruza igitoro kugira ico kibazo gitorerwa umuti. Ndabirabe arongera ati dusabe leta isubize igihano cyo kwicwa umuntu wese afashwe yiba igitoro yiba anyegeza igitoro aca yicwa kumbure vyogabanuka kuko aba bantu bari gusubiza igihugu inyuma mu gutera ingorane abene igihugu. Abashinga amateka ngo hari ivyo muvuga rimwe na rimwe kumbure mutabona neza nta bantu bava hano bakaja kuvuga hanze ngo Uburundi ntimubuhe igitoro ngo Burundi ntibushoboye kuriha ivyo ko mutabivuga. Ibi byose Daniel Gerase Ndabirabe akaba yarabigarutse ko mwishavu ryinshi mu gihe abashinga amateka bamwe bari bahejeje kuvuga ko bagomba kurekugwa bakitahira kuko babuze ibitoro vyo kwiyunguruza mu miduga yabo nabo harimwo bamwe bariko baragenda n'amaguru. Ni mu gihe amafaranga 75 ku litiro ry'igitoro niryo ko rigiye kurihishwa ku nyoye igitoro. Ivyo bikaba kandi ari ingingo yafatiwe mu nama shinga amateka mu gihe bariko biga integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025. Ayandi makori kandi azoduzwa ku mparate z'ingendeshwa amafaranga yo kurondera imparate yashizwe ku mafaranga 200,000 mu gihe bahora bari amafaranga 100,000 nayo uruhusha rwo kugurura idandarizo ry'amatike y'indege ruzoshirwa ku miliyoni 10 mu gihe hahora harihwa imiliyoni 2. Irindi kandi kori rigiye gushirwa ko ni ihadabu. Ni mu gihe kandi mu banyeshure ba kaminuza y'u Burundi nabo hari inkuru nziza yadushitse ko y'ivyo babigiye kubakorerwa. Mu bikorwa vy'inama shinga amateka navyo ibi vyarasabwe ndetse biranemezwa. Ingurane mfashanyi ihabwa abanyeshure bo muri kaminuza za leta igiye kuduzwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2024 umwaka w'ibihumbi 2025. Ivyo bikaba biri mu vyavuye mu nama shikiranganje yakoranye ku munsi w'ejo uheze kugenekerezo wa 13 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024. Iyo nama yabereye Gitega irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ikaba yararabiye hamwe ingingo zishika 9 zirimwo ijanye n'urwandiko rwerekanye kunagura uburaro bwa kaminuza y'u Burundi no gutunganya ibijanye n'imfashanyo hamwe n'ingurane mfashanyo ironswa abanyeshure ba kaminuza. Inama shikiranganje ikaba kandi yaracirya nino irabona ko hari vyinshi vyagiye birahinduka muri kaminuza y'u Burundi guhera mu mwaka w'igihumbi 1984 gushika yaho uburyo iyo kaminuza ironka butaba bugikwiye kugira ngo abanyeshure bayo bige neza baronswe uburaro bongera banafungurirwe. Inyuma rero yo kurabira hamwe ingaruka zizo mpinduka zirimo gufuta uburiro mu bigo vya kaminuza y'u Burundi hamwe no gutanga agafashanyo ngurane kugira abanyeshure bimenye, inama shikiranganje yasavye ko hoshirwaho umugwi wo kwerekana ivyokorwa mu kunagura indero hamwe no mu kubaka uburaro no kugaburira abanyeshure ba kaminuza maze nabikorera twabo bakajamwo. Aha rero niho inama shikiranganje yasavye kandi ko mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 umwaka w'ibihumbi 2025 hotegekanywa iduzwa ry'igurane mfashanyo ihabwa abanyeshure ba kaminuza za leta. Ivyo biruko mu gihe gushika ubu ingurane mfashanyo itangwa
ingana n'ibihumbi 60 kubiga mu gice ca mbere c'amashure ya kaminuza hamwe n'ibihumbi 100 kubiga mu gice ca kabiri c'amashure ya kaminuza nk'uko vyavugiwe mu nama shikiranganje yakoraniye Igitega ku mugwa mukuru wa politike yari irongowe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yarimwo abashikiranganje bose barabira hamwe uko ibikorwa vya leta vyifashe muri kino gihe. Mu yandi makuru kandi muri komine Bukinanya naho mu ntara ya Cibitoke nk'amasanganya yo mwibarabara atera yongerekana. Amakuru dukura mu bunguruza abantu n'ibintu mwibarabara abantu bashika 12,000 barahitanywe n'amasanganya abashika 30,000 barakomereka mu mezi adashika abiri. Ivyo bikaba vyarabaye muri komine Bukinanya naho mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ibituma rero ayo masanganya aba harimwo akaborerwe n'umuvuduko urenze. Igipolisi kikaba cagirizwa kudahana ngo ntikibi hakana mugabo ikavuga ko abunguruza abantu n'ibintu bashikuza. Abanyagihugu n'abunguruza abantu n'ibintu bavuga ko ivyo bintu batabimenyereye. Abanyonga imiduga n'abunguruza abantu ku mapikipiki batanga amafaranga 20,000 abandi 10,000 ku bapolisi burindwi kugira ntibasuzume cyane ibikenewe bikavugwa n'umushoferi. Akongera ati kugira ngo twisubize amafaranga y'abapolisi duca dutwara abantu barengeye abarekuriwe n'amashirahamwe yo gushumbusha kubera gupakira barengeje amasanganya rero yabaye menshi. Amakuru dufise akavuga ko mu mezi abiri gusa hamaze gupfa abantu 12 abashika 30 nabo bakaba barakomerekeye muri ayo masanganya. Ni mu gihe urongoye igipolisi abajijwe yahakanye ivyo bintu akavuga ko harimwo gushikuza kw'abashoferi bamwe iyo bariko baratanga ibitigiri vy'abahitanwa n'amasanganya. Umustaneri wa komine we akavuga ko yumvise amasanganya afitaniye isano n'ibiturire abapolisi basaba abashoferi b'imiduga yunguruza abantu n'abagendesha amapikipiki. Uwo mutegetsi agategekanya kugirisha inama abarongoye abandi mu gipolisi abashoferi n'abagendesha amapikipiki akemera ko kandi azotorerwa umuti ibibaraje ishinga. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tocikanwe nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Mpuza TV Imana bahezagire.